Umugoroba mwiza nshuti bakunzi mudukurikira kuri Inoka Kivu News, kaze ku makuru yacu yo ku mugoroba wa none tariki z'ini ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2023. Amakuru yacu turaza kwibanda ku gihugu cya Congo, turaza kuja mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse turaza kwerekeza no mu gihugu cya Kenya, tukaza no kuja mu Bufaransa ndetse no mu Bushinwa, turaza gusoreza ku gihugu cya Amerika ndetse n'igihugu cya Finland. Reka amakuru yacu tuyahere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Umuvugizi w'umutwe wa M23 Bertrand Bisimwa yamaganye avuye inyuma ibyo umuvugizi umugoroba mwiza nshuti bakunze mudukurikira kuri Inoka Kivu News, kaze ku makuru yacu yo ku mugoroba wa none tariki zine ukwezi kwa kane umwaka wa 2023. Amakuru yacu turaza kuja mu gihugu cya Congo, turaza kuja mu gihugu cy'u Rwanda, tukaza kuvuga no muri Kenya, turaza kwerekeza no mu Bufaransa ndetse no mu Bushinwa, turaza gusoreza mu gihugu cya Amerika ndetse n'igihugu cya Finland. Reka amakuru yacu tuyahereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, aho umuyobozi w'umutwe wa M23 Bertrand Bisimwa yamaganye avuye inyuma ibyavuzwe mu kiganiro cy'ejo cyatanzwe n'umuvugizi wa leta ya Kinshasa Patrick Muyaya ubwo yakoranaga ikiganiro n'itangazamakuru, avuga yuko ngo leta ya Kinshasa itazigera yicarana n'umutwe wa M23. Uyu muyobozi wa M23 Bertrand Bisimwa yavuze yuko leta ya Kinshasa ngo iri gushaka inzira zose kugira ngo yice processus yo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Naho mu gihugu cy'u Rwanda, perezida wa Kenya Samuel William Ruto biravuga yuko ari mu ruzinduko mu gihugu cy'u Rwanda, uruzinduko rw'iminsi ibiri. Uyu amaze kugera ku kibuga cy'indege yakiriwe na minisitiri w'intebe w'u Rwanda. Nyuma yo kwakirwa na minisitiri w'intebe, William Ruto yerekeje muri village Urugwiro, aho yabonanye na mugenzi we w'u Rwanda perezida Paul Kagame, bakaba bakoranye ikiganiro mu mwiherero ndetse bakaza gukorana ikiganiro n'itangazamakuru, aho baganiriye ku ingingo zibiri. Imwe ya mbere ni ukurebera hamwe uburyo bw'ubuhahirane hagati y'u Rwanda ndetse na Kenya. Ingingo ya kabiri baje kwibanda ku cyazana amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Naho mu ntara y'Amajyaruguru, guverineri w'intara y'Amajyaruguru Constant Ndima uyu munsi yakoze uruzinduko muri teritwari ya Bene. Lieutenant Constant amaze kugera muri teritwari ya Bene yatangajwe n'umubano yabonanye abasore b'inkumi n'abakobwa, umubano bafitanye ndetse n'umutwe wa ADF, dore ko ADF igize igihe kirekire ikora ubwicanyi muri teritwari ya Bene. Naho mu gihugu cya Kenya, imibare igera ku kinyamakuru cyacu aravuga yuko abantu barenga 1072 aribo bamaze kwicwa n'impanuka uhereye mu kwezi kwa mbere kugeza muri uku kwezi kwa gatatu kwaraye kurangiye. Mu gihugu cy'Ubufaransa, amakuru agera ku kinyamakuru cyacu aravuga yuko perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron ejo ku munsi w'ejo azerekeza mu Bushinwa, ahazoja kubonana na mugenzi w'igihugu cy'Ubushinwa. Naho amakuru agera ku kinyamakuru cyacu aravuga yuko mu gihugu cy'Uburusiya ifaranga z'amanyamerika cyangwa se dolari mu gihugu cy'Uburusiya zataye agaciro, ngo amafaranga ari gukoreshwa kuri uno munsi wa none ngo akaba ari ifaranga z'Abashinwa, yuan shinwa akaba ariyo mafaranga ngo ari gukoreshwa mu gihugu cy'Ubushinwa. Andi makuru ni akanyamuneza kadasanzwe ku muryango wa NATO, nyuma y'uko umuryango wa NATO wakiriye igihugu cya Finland. Igihugu cya Finland kikaba cyiyunze muri bimwe bihugu bigize umuryango wa NATO, dore ko Finland ari igihugu kibarizwa mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'isi. Finland rero ngo ikaba yiyunze ku muryango wa NATO. Nyuma y'akanyamuneza kadasanzwe, hari abaperezida bamwe na bamwe bagize icyo babivugaho, nyuma y'uko uyu munsi byari ibyishimo bidasanzwe cyane ku muryango wa NATO. Mu bagize icyo bavuga harimo perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky, yagize icyo abivugaho, ndetse na perezida wa Amerika Joe Biden yavuze ko Finland yakoze igikorwa gikomeye cyane cy'ubutwari nyuma y'uko yiyunze n'umuryango wa NATO. Reka tubashimire mwebwe mwese mukomeje kudutega amatwi, reka dushimire bagenzi bacu badufashe ku buhanga bw'ibyuma. Turabashimiye cyane, muri ab'agaciro kandi turabakunda. Icyo tubasaba ni ugukora subscribe kuri channel yacu ya YouTube, ubuje no kuri Instagram, TikTok ndetse na Facebook na Twitter. Aho hose rero urahasanga amakuru y'ukuri kandi yizewe. Murakoze, mugira ijoro ryiza na hejo mu makuru yacu yo mu gitondo. Murakoze, mwari kumwe na Zawadi Musenyeri.